Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana irakoze yateguye igikorane nk'iki. Nibaza ko kumbure abacitavye kumbure ngiyasiho bari bitezwe, mbona muri benshi cyane kurusha abo twari twiteze. Yesu nabahezagiye cyane kuko sigikorane kinini yagose cyari ciyumviwe, nigikorane gitoyi cyo kwishuri gusa. None rero n'ayandi mashuri ari abangikanye no ngaha mwashoboye kuza gushigikira uku gukorana n'abarezi ba hano bakorera hano, abanyeshuri mwese Yesu nabaha umugisha. Naje hano mvuye muri Université du Lac muri groupe biblique, bantumye ntasho nimuzakire. Hanyuma na pasteur encadreur Nehemi yantumye ko ndabaramutsa nimwakire ntasho ziwe. Nuko reka dusome ijambo ry'Imana ntidutebe, dusome mu Migani. Ndabasabe abantu bariko baravuga bigore dutekereze kuko nubwo turi ahantu hagutse gutya, iyo hamaze gusengerwa niho Imana ibiri. Kandi n'isezerano kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko aho babiri canke batatu bakoranye mu izina rya Yesu Kristo, Imana niho ibiri. None ntidukekeranya, dukoranye mu izina rya Yesu, Imana iri hano. None reka tuyubahe, tuyitinye, kujya iyo uhawe umubonano n'umuntu w'umwubahwa utifata uko ugomba cyangwa uvuga ivyo ugomba, umwubaha gose. Reka twubahe Imana. Yesu nabahezagire. N'abari hariya hirya mu biti twubahe Imana, dutekereze ko turi imbere y'Imana turaba, natwe tutayibonesha amaso. Yesu abahezagire. Imigani 27 dusome ku murongo wa 11. 27:11 tuhasoma amajambo y'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Mwana wanje uca ubwenge unezereza umutima wanje, kugira ngo ngire ico nishura uwontuka. Tuyasubiremwo. Mwana wanje uca ubwenge unezereza umutima wanje, kugira ngo ngire ico nishura uwogira gute? Kugira ngo ngire ico nishura uwogira gute? Dusome Abigalatiya 5. Abigalatiya 5 tuhasoma amajambo y'Imana makeyi, ntituza gutevya, mwihangane. Nsubire nsaba ariko baravuga bihangane bahore. Abariko baravuga mwihangane muhore. Uri ruhande uriko aravuga mubwire uti tekereza. Abigalatiya 5 tuhasome duhereye ku murongo wa 1. Kristo yatugobotoye ngo tube hehe? Yatugobotoye ngo tube hehe? Nuko muhagarare mushikamye, timukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu niki. 13 zingurura rimwe. Bene data mwahamagariwe umwidegemvyo, mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimugire urwitwazo rw'akameremere kanyu, ariko urukundo rubatere gukorerana. Yesu nabahezagire. Ngo umwidegemvyo ntitugire iki? Ntubu rwitwazo rw'akameremere kacu. Yesu nashimwe cyane. Twasomye mu Migani 27:13 11 pito, ngo mwana wanje ugire gute? Mwana wanje uca ubwenge. Yesu nashimwe. Uca ubwenge unezereza umutima wanje, kugira ngo ndonke ico no kwishura nuwontuka. Mana nishimwe cyane. Imana idusaba kuno mugoroba guca ubwenge. Guca ubwenge
ntimubyitiranye n'ubumenyi. Aha Bibiliya iratandukanya ubwenge n'ubumenyi. Mana idufashe cyane. Ubwenge n'ubuva ku Mana, n'ubuva mu ijuru. Si ubumenyi usoma mu manote hanyuma ugatahura ivyo bakwigishije ugaca utaha. Mugabo ubwenge buva ku Mana, ni burya buza n'umuntu atashiye mu ishuri, ugasanga arazikururanya ibintu, ugasanga arubaha Imana, ugasanga umuntu aciye bugufi arimwo imbuto y'Imana atigeze ahonyura mu ishuri. Nico gituma ubumenyi, l'intelligence, bidashobora gufasha umuntu kubaha Imana shiti aciye bugufi imbere y'Imana, kamwigisha ukuntu abigenza. Ubumenyi urashobora kuba ufise ukarara mu kabare, ukarara mu ikanivo, ukumbagara, ukiriguragwana, ugatukana, ugasambana, ugakora ivyaha byose kandi ufise ubumenyi. Mana idufashe cyane. Ariko ufise ubwenge, ivyo byose ntavyashobora, kuko ubwenge ujanye no kubaha Imana. Yesu nashimwe cyane. Kubaha Imana nico gituma muri Yobu havuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kugira gute? Kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Umuntu yubaha Imana, atinya Imana, akagendera mu vyagezwe vyayo, uwagira ubwenge abanyabumenyi badafise. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Bibiliya iratandukanya ivy'ubwenge n'ubumenyi. Nico gituma rero Imana itavuze ngo mwana wanje nubu umuntu afise ubumenyi, ivuze ngo uca ubwenge. Umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ubwenge buva ku Mana, uwo waranezereza umutima w'Imana. Unezereza umutima wanje ngo kugira ngo ndonke ico ngira gute? Ico nishura umuntu wese anutse. Umuntu wese yonuka, hari abantu batuka Imana, hari n'abayitukisha bagakora ivyaha. Yesu adufashe cyane. Muri ico gihe Imana ibonye umuntu ayigororokeye, umuntu afise ubwenge, umuntu anezereza umutima wawe, ikivuga ngo naho ujya ntetereje hariho ubundi aranezereza umutima wanje. Imana ironka ico yishura. Yesu nashimwe cyane. Abana b'Imana ngo bashengeye, Shetani nawe yajanye nawe, aca aragenda atangura kwidoraguza kuri Yobu, umugororotsi Yobu. Imana idufashe cyane. Hanyuma Imana irabwira Shetani ti wabonye Yobu umugororotsi wanje. Imana iramuvuga ukwari. Yesu nashimwe cyane. Naho hariho abandi, naho hariho abandi wabonye bagenda uko bitabereye, batanezereza, ariko umugororotsi wanje Yobu wamubonye. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe. Imana iragomba rero kwiteturura. Imana iragomba ko naho abandi boyitukisha, naho abandi batoyinezereza, Imana iragomba ko wewe na jewe ituraba ti wabonye naho ujya ariko arantukisha, naho ujya genda uko bitabereye, naho ujya wabonye hariho uwundi asigaye. Imana igacivuga izina ryawe, ikavuga izina ryanje. Ndabikwifurije kandi nanjye ndavyifuza. Yesu abahezagire cyane. Imana iragomba ko duca ubwenge. Guca ubwenge umuntu ava mu vyaha. Umunyabwenge yihana ivyaha. Umunyabwenge yihana ikintu cyose gisa n'icyaha. Imana idufashe cyane. Twasomye amajambo y'Imana muri Galatiya yuko twaremewe mu mwidegemvyo. Yesu yatugoboteye mu vyaha kugira tube abidegemvya. Musomye Yohana igice 8 guhera kuri 31 mukamanuka, murabona ukuntu abayuda baharirije Yesu. Yesu yabwiye ngo muzomenye ukuri nako ukuri kubaye kwidegemvya. Baca bumva yuko arabagurano, aba esclave. Bati none haradututse, atwisa abantu b'abagurano, natwe nitwigeze tujakarira umuntu n'umwe. Mwasomye hariya muca mubona ukuntu hapfuka. Yesu adufashe cyane. Yesu arabwira ngo umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Yesu adufashe cyane. Umuja w'icyaha. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo twagobotowe. Twaragobotowe mu vyaha. Turabaja b'ivyaha, tugikora ivyaha.
Imana iratugobotora idushira ahantu ho mu mwidegemvyo. Yesu nashimwe cyane. Rero ngo uwo mwidegemvyo washizwemo ntugire urwitwazo ngo wemerere kameremere kawe kugukora ivyaha. Mana idufashe cyane. Mana idufashe cyane. Rero hari abantu muri bo bumva umwidegemvyo wabo ubakoresha ivyo bagomba. Ariko Imana igomba ngo duce ubwenge, dukore ibiyinezera, duhimbare umutima wayo kugira ngo ironke ico yiregubutsa imbere y'abayitukisha. Mana nishimwe cyane. Mana ishimwe. Muri nature y'umuntu, kamere k'umuntu harimo kwidegemvya. Yesu adufashe cyane. Nico gituma Paul yavuze ngo vyose turavyemerewe ariko si vyose bitugira ikimazi. Hari bitagira ikimazi mu nyonga zuhoraho. Ivyo rero mu mwidegemvyo w'umuntu kamere kavuga ngo kora biriya kora biriya ukaburi kutukisha Imana. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mwana wanje uca ubwenge unezereze umutima wanje. Hari ibintu abantu bakora bitanezereza umutima w'Imana, ibintu bitukisha umuntu w'Imana. Umuntu akaba avuga ati narakijijwe ariko akaba akiri umusambanyi. Imana idufashe cyane. Akaba akiri umuntu agendera muri copinage. Imana idufashe cyane. Umuntu agenda gusa mwibarabara kandi yitirirwa izina rya Kristo. Imana idufashe. Nyakubahwa directeur hano yavuze ngo ahantu hari, yavuze ngo sinzi terme yakoresheje mugani nka ecumenisme. Imana idufashe. Ngo amadini atandukanye bari hano kandi abo bose ngo bafise Imana imwe. Yesu adufashe. Ndiko mbwira abantu bafise Imana imwe. Imana rugira byose yo mwijuru. Yesu nashimwe cyane. Imana yatugobotoye idukura mu vyaha. Nawe utarava mu vyaha uveyo, muri Kristo hari umwidegemvyo. Yesu adufashe cyane. Duce ubwenge tunezereze umutima w'Imana. Imaze gukura ivuga ati naho hari banteze isoni, naho hari abantu kisha, ujya wewe naka aranezereza umutima wanje. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Nuwo mutwaro ufise ukunezereza Imana, nawe ndawukwikoreje unezereza umutima w'Imana. Imana nayo iranezerwa, izogukorera ivyo ugomba kuko yinezera. Imana nibahezagire cyane. Yesu nashimwe cyane. Ntirubugwitwazo umwidegemvyo wawe. Dusome muri Yakobo kandi duca turangiza kuko inyuma hari n'uwundi yigisha. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 25 tuhasome. Ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye gose ari ivyo vy'umwidegemvyo akabishishikara, atarumva akavyibagira, ariko ari ubikora niwe azohabwa umugisha mu vyakora. Imana nishimwe cyane. Jabuka mu gice ca kabiri aho nyene ku murongo wa 12 utazinguruye usomeho umurongo wa 12. Muvuge kandi mukore nk'abagira baciga urubanza n'ivyagezwe bizaniki. Umviriza bene data. Mu vyagezwe vy'Imana harimo umwidegemvyo kandi navyo ubigenderamo aronka umwidegemvyo. Yesu nashimwe cyane. Kamere k'umuntu kavuga ngo jabuka hariya agenda hariya, ariko Imana ivuga ngo ca muri inzira ifunganye. Hari abantu bagenda baragura inzira aho baratukisha Imana, bagenda baragura inzira ija mwijuru, ariko ndafise ubwoba ko batazoshikayo. Inzira ija mwijuru irapfunganye. Abanezereza umutima w'Imana baca mu nzira ifunganye. Shishikara guca mu nzira ifunganye niho uzoshika mu munezero wa shoja. Imana nibahezagire cyane. Tunamika amaso dusenga Imana. Inyuma hari undi mukozi w'Imana. Mana yo kwizigirwa, Mana ugororotse, ndagushimiye ku mugoroba nk'uyu Mana wakoranije abantu isinzi riri hano Mana, ugakoranya Mana yo kwizigirwa abavuye mu mpande zitandukanye mu izina rya Yesu muri kino kibanza. Turagushimiye Mwami ku majambo amaze kuhavugirwa mu ndirimbo. Turagushimiye no kuri iri jambo ryawe riduhamagariye guca ubwenge tukanezereza umutima wawe.
kuko benshi mwami Imana bagenda uko bitabereye ubikababaza umutima wawe. Umwidegemvyo wabo bakawugira urwitwazo, akameremere k'umubiri kakabatsinda, bakagenda bari gusa mw'ibarabara, bakagenda batukisha izina ryawe mw'ibarabara, bakagenda bavuga ivy'ubupfu mw'ibarabara. None turasenze mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina ryawe mwami Imana, turaguhamagaye ahantu mwami Imana, ugendera umutima uri hano wose Mana. Abatarakwakira bakwakire, abatarakwizera bakwizere, abakwizeye bizere gose mw'izina rya Yesu Kristo. Bashishikara ukugororoka mwami Imana, aho ugiye kuza mwami uzotwara bakunezereje, abagutukishije basigare baramaramara. Mw'izina rya Yesu ndasenze, umuntu wese yabaye hano Mana azobe mu munezero w'ijuru, azinukwa ivy'isi, azinukwa ivya kameremere. Igihe kiza mwami Imana inzambe kavuga, twese tuze tuyumve. Urakoze mwami Imana, uranshoboza kunezereza umutima wawe kugeza ugarutse. Urashoboza umuntu wese ari hano kunezereza umutima wawe kugeza ugarutse. Urakoze, ni mw'izina ryawe senze nizeye. Amen.